hello bakunzi ba Elike Burundi TV ndabaramukije mwese muherereye amahoro y'Imana akomeze kubana namwe nimba uri mu Burundi cyangwa uri hanze y'igihugu utegerezwa kana subscribe kugira ngo wame ukurikirana ibiganiro byacu byose bica kuri Elike Burundi TV mbere kamera je Burundi blengamya amasimba from south yantare mu manuko ndi kumwe n'umwe mu bakinyi w'umupira kuri je ndabazi kuva wrong sana unaho ndibaze vyinshi aza kuvyidondo akaza kuvuga ibintu vyinshi tuza gutaburana equipe asanzwe akinira Blaza ni mpore amahoro ndi kumwe na Jospe niyo nkuru Jospe tutaraja kure Jospe nkene presentation kuye hajya na equipe kinamwo n'ahantu sikayo hagaze kugira ngo tubanda intuyaga hama mu bisanzwe ndabaramukije cyane abamwe abakunzi ba Elike TV hama mu bisanzwe je izina giwanje ni ryarindi nyene musanzwe muzi twa niyo nkuru Jospe Okay niyo nkuru Jospe ubusikayo kira muri equipe yawe uyu mwaka nakina muri Moso Sugar Company FC yo mu Rutana aho muri Sosumo ego niho nahankinira uri muri première division deuxième division kubera ko wavuye muri première division ukaba uri muri deuxième division mu bisanzwe gukina deuxième division canke première division biravana na strategie y'umukinyi Aisha ushobora kuvuga yuko jewe ngo mankine deuxième division ndabe ko no yubaka indi CV yo bishitse equipe kaduga ego niyo ikituma umuntu avuga ati reka nkine deuxième division ndabe ko kumaka no iduza rya equipe ndabe nanje ko no guma mbandanya nko muri première division umushahara wa Jospe gushikaro masano ungana gute mu bisanzwe by'umushahara ntawo biduga ko kanini kubera mu Burundi bisanzwe ibintu bya football ntawo birashika ku buryo equipe zo deuxième division zoza zatanga umushahara. Okay reka twega kuri iki naco kubona abakinyi nk'aba Boban Maja Amani abakinyi mwatanguriye rimo kuva mu bwana gushika no masaha nabamani nabande bageze kuri etape nziza yo kira mu ciciro ca mbere bakanagomwa no hanze y'igihugu kuri Jospe avyakira gute ahubwo je kuri je biranteye ikinezero cyane ndagerwa cyane kubona abantu twakiranye kuva mu bwana twakuranye baguma batera intambwe ku buryo nanjye niyo mpamvu shishikara gushira mu mwete n'inguvu kugira nanjye shike aho bajya bashitsu turabona ko ari message nyinshi mu Burundi watanguriye muri ro message mu bisanzwe je natangura muri equipe ya fraternité mugabo waraciye muri ro message club d'origine wanje ari fraternité ariko ukuntu bagenda barangomwa niho baje bavuga ati rero umwana ko mbona tala yiwe imeze neza reka tuze turamutira muri equipe ya message ati ntabwo wigeze uba umukinyi wa ro message ahubwo watizwa mu mukinyi muri equipe ya ro message natizwa muri equipe ya message mvuye muri fraternité ariko urafise document zo muri ro message FC document ntawo kina adafise document yumva licence ziriho barandika ko equipe ukinyemo na origine na club d'origine yiwawe bwite watanguye muri kade cyane mu minimi sawa kubera ki ro message nyanzara kitashoboye gutera imbere nk'izino message twari tubona mu Burundi mu bisanzwe biravana n'uburongozi cyambere uburongozi nibwo butuma equipe ihagarara neza canke yani iyo habuze umuntu asutena rya equipe nkuko twaboneza abandi bayihereje abazihagarikira ngo niyo ntambamye twaronse kubona equipe ya academy lo message itigeze ibandana. Jospe ni umugardien nuhe mukinyi usanze utinya cyane mu kibuga iyo muhuye ugira ikibazo mu kibuga umukinyi ntinya mu kibuga uyu mubonye uvuga ati kwe ndabona menga sifisa amahigwe ye equipe yo kuva imbere urukino wisanze umukinyi wese abatinyitse mu kibuga kuko ntubuzi ukuntu aba yiteguye uri wewe kuko nawe nyene ntabazi ukuntu aba witeguye. Jospe afata umwanya ungana gutera muri entraînement twasho haro entraînement personnel y'abagardien dushaka gufata nk'isaha imwe tuhatangura abagardien hama kaca tuja muri ensemble y'abakinyi bose ba equipe. Jospe mu bwana yatangwa ari umukinyi akina mu kibuga yego ariko birahinduka umugardien
niye inspiration yagutumye w'umugardier? Bisanzwe jewe kugira mpindure posta nuko umumenyereza yahora adufasha mu by'ubugardier. Yarambagije none mu bisanzwe ko mu minsi uno munsi ndakubona uri ku nimero y'imbere hama undi munsi nkakona uri mapoto byogenda gute je nca ndiyumvira bwati kiriho rero aca arambwira bwati reka kiriho mu bisanzwe hajya ku isi abagardier ni bake gose cyo kimwe n'abakinyi kuko urashaka kuja mu preparation muri equipe kanaka ugasanga muri abagardier bane mugabo kuri poste nka ataka ugasanga muri abakinyi nka 10 ari atake yonyene mugaca mvuga ati reka kiriho rero toramo kimwe ubona kizotuma ushika aho uzoba wipfuza. Naricaye ndahanuza abantu abatama bakuze nyavuga ati reka kiriho wewe toramo kimwe reka ija mu ipoto ku buryo turabe yuko imbere nawe uhogera icyo yahugize ahushize. Okay, reka tuje kuri iki naco. Umugardier nk'umugardier ni cyo kintu asanzwe atinya cyane mu kibuga. Umuntu ikintu atinya mu kibuga ni movement. Okay, hari amagori menshi atandukanye. N'igihe gori rishobora kwinjira kakubabaza cyane ku rugero rwo hejuru. Igitsindo cinjira kikambabaza iyo ndi mu kibuga kira gitsindo kirababaza. Gisanzwe iyo uri mu kibuga buri gitsindo kirababaza. Hari umukinyi mugardier mwegeze kumbwira ati igitsindo cy'umutwe kiragoye kudaka. Nivyo ntiyaguhenze kuko igitsindo cy'umutwe ntumenya ngo yateye hehe ntubona umupira waje gute usanuka wagushikiye kandi Juste mu match menshi tubona ama penalty akunda kuyadaka cyane. Ni strategy ukoresha udaka ama penalty kandi abagardier bandi bavuga ati ngo aragoye cyane. Strategy z'umugardier ku ma penalty kuri wewe bimuvako kuri jewe yego. Umva ni nka mvuga ati ni socre yiwanje menya icyayi reka turage kuri penalty. Hari gihe ubona umuntu bamuteye mu kubafukadwa mu kujyo muri penalty biva kuki je nakunda kuvyibaza cyane. Mu bisanzwe bijya sicyo twenyene ndibaza yuko no mu bihugu bitandukanye kenshi ukunda nico nshaka kumenya biva kuki. Mu bisanzwe hajya iyo ubonye umugardier agino bagasanga bateye umupira mu yindi kote nuko nyene aba yahisemo abwo ati je kiriho reka nje mu ikote akawutera hariya ndawukurayo agatera mu yindi kote biribaza niyo umva nuguhita avuga ati jewe ngomba mpite mu ikote ku buryo ndabe niyatera mu ikote nyene ndawukura. Okay, Jospe niya hindumbero yiwe project mugambi wiwe equipe yifuza gukiniramo kugira abone ati haleluya amen. Mu bisanzwe nta mukinyi afise imbibi sinovuga ngo noshika mu equipe ku buryo ngo ndovuga ati mfise amahoro abo ikiriho nuko noguma ntera imbere nicyo cifuzo cy'uwanje. Okay, reka turege kuri ibi nazo kugira turangize ikiganiro cyacu kugira ugenda abona ugire muri entraînement mu mazoezi. Jospe umukinyi w'umupira ni umuntu keje akunda ubuzima bwiza. Kuri wewe starehe spend uyu umwanya ungana gute? Spend mu bisanzwe genda ihumanya mutari rwose yako. Urakunda inzoga? Je nta nzoga nta nzoga nywa nta tabinywa yani ikintu cyose cyitwa drogue ku mukinyi ntacyo ndigira nkoresha. Ni kanga umaze kuja mu bafumu? Mu bafumu cyo kibazo kiragoye kwishura. Kigoye kwishura gutekereza kigoye gutakia mu biraboneka ko uzoreka TV Jospe narubize ko umurozi nengaza karamubumbu ni kanga umaze kuja mu bafumu? Jewe nta na harimwe prema ego ahubwo n'ubuntu bw'Imana bundi. Okay, baguze like Burundi TV nari kumena Jospe ati niyo nkuru Jospe umukinyi yavuze muri vyinshi cyane yarakinye mu interscolaire arahitinga araja mu finale atandukanye arakina première division deuxième division ngira amaze imyaka myinshi ari muri deuxième na première amaze imyaka ingahe Jospe? Mu bisanzwe jewe
uyu mwaka wabaye umwaka wanje wa gatatu nkinye ntuzenye uri mu byicaro bya mbere n'ibya kabiri kuko bwa mbere nadugije equipe ndibaza sanzwe mubizi ndadugije Makamba United cyambere ndayikura muri 3e ndashira muri 2e division aho mu mwaka nyene cyamba muri Makamba United yubu yitwa New Force Academy cyamba muri iyo equipe cyanja muri Rekroko nawe nyene yari muri 2e cyandayishira muri Premier Division. Okay, ni check injo space yishimye hakushikana amasaha. Cyo nishima nuko mba nkihema nkomeye. Jespe urafise umugambi wo kuja ukina ntamba mu rugamba. Igiye gishitse twagenda. Ni check intu buza kugira ukina ntamba mu rugamba. Cyo mbuze mu isanzwe ni connection. Umusezero ugoye cyane mu musezero wose mu Burundi ni wari. Umusezero ugoye. Muri umusezero uragoye. Yose imisezero yose iragoye ku bantu batayimenyeye iragoye muga ku bantu bamaze imwe igihe kirekire bayikiniramo abona ko ari ibintu bisanzwe. Synthetique ni kibuga kitari synthetique kidafise synthetique ni kibuga cyoroshe ukina kuri Jospe. Ikibuga cyoroshe ni kibuga cha synthetique ukinira kuri jewe kiragoye cyoroshe gukinirako ikigoye naco ikitafise synthetique kiragoye bivaye nuko usanga ikibuga harimo ibiduni ibinogo n'ibintu byinshi nyene bagwaye umupira bagusuje umupira mu maguru usanga kugira ubloke umanza gukarikira ibintu byinshi. Jespe n'umukinya afise swaga nyinshi cyane uko yambara kenshi yambaye abana kwita mastira agahabura abantu n'umushara mwishuronka cyangwa ufise kandi kazi ukora inyuma y'umupira. Jewe amfete nta kazi kandi mfise atari umupira umupira wanje niko kazi kiwanje ubwo. Okay, reka tumene nk'abagenda kurangiza kiganiro mbe kuri Jospe football ni iki? Football nakazi kuri wewe? Kuri jewe nakazi. Ikintu cyo tumuheba football ni iki? Acha mbona sofa magara gusa agukiza kankiza. Ikingwende kuri Jospe akivuga kwiki? Kingwende canke indondo niyo kingwende nyene. Indondo mu bisanzwe indondo ni nzankino usanga barakubwomwe bwa teba ingudufashe. Urakunda kuzikina? Kiyo hashitse ndabafasha kenshi abantu bavuga ati ngo dufashe dukiniye match mu bisanzwe nko kubyo imva ni nko kugira 6 yo igumi hajya nyene experience wigumane kugira ntugumukoroka aho gutera ukina ama match niho utera ubona wunguka ikintu. Birabonetse umushahara muremure muri 3e division. Just umanuka. Aya nicyo kubera icyambere nuzenye federation mu Burundi ntivyemere. Warakinye 2e division ushaka kumanuka Premier 3e division kandi nubwo atoba ari ivyo kunda ko nsubira mu 3e division mugihe mbona hariho equipe za 2e division na Premier division zikinyane. Ni equipe ku mwaka tuzo kubonamo bisanzwe ku mwaka nta urabimenya kuko n'umwaka urimwo nturaheze. Akamo kubakinyi umupira bagenza bari munsi, akamo no batera kubakinyi umupira bari munsi bari inyuma bakiri bato ahubwo ni kubatera intege bashishikare bavyifatamo neza bigenza runtu kuko mu bisanzwe aho tugeze ubu impano ni ikintu ca mbere mu buzima bw'umuntu. Ufise impano yo gukina football yani umupira w'amaguru biragufasha gushika kure gushika ku ntumbero kuko ikintu cyose uba wifuza ukakironka. Kambaranga ninde kuri Jospe? Kambaranga n'umumenyereza wanje niwe yahora amenyereza muri Moso Sugar. Ubona n'ubu kubera ubu championnat araheze twe twarahejeje equipe yaraduze ubu iri muri Premier Division. Ate tugubone muri Premier Division kumwana. Imana ibikunze. Bakoze cyane. Bakoze nawe. Yabakunze ba Elike Burundi TV nari kumwe na Jospe niyo nkuru numwe mu bagardi basanzwe bakora neza cyane. Novuga ati turabashimiye gura kunangoma dukurikiranye commentaire yo turayikeneye hama ukoreshe comment kino gana twago twumva ingene wacakiriye turakunda cyane ati ciao.